nukuvuga jewe nahora y'umuganga wa CNDD-FDD hanyuma kandi nkaba nahora ndi imbonera kwikomeye cyane mugo kuba imbonera kure naragerageje kugira ngo kuraba kuri noja umuganga wa CNL biranka baramburabuza gomba kuza bikanka baca bambwira ati niwahirahiruka cyayo tuzogira akantu tugukorera. Ndasubiye kubaramutsa no kubahakaze mwese abanywanyi bacu muriko murakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwa ikaze mu makuru ariko aravugwa cane ijya nino mu gihugu c'u Burundi n'amakuru agaruka ku bisata bitandukanye, amakuru avurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ivyanditswe mu bimenyesha amakuru ndetse n'amakuru tuba turiko turavana mu masoko yacu. Ayo makuru barayaturungikira naje nkatuganya neza nkayagushikiriza mwido nido. Niba utarafyonda rero kuri sabone wobaza ugafyonda ko kugira igihe cose dushize ko inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo. N'amakuru tuba twatohoje twifashishije umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera ijya nino. Turaza kugaruka mu bisata bitandukanye yarabana na politike, inkuru zivurwa mu mutekano ndetse n'ibindi vyose buba mwaranyegejwe turabitohoza tukabibashikiriza mwido nido. Murano makuru turaza kuyatangurira ku makuru ariko aravurwa cane. Hari imbonera kure yavuye mu mugambwe CNDD-FDD yinjira mu mugambwe CNL urongowe no mushinga amateka Agathon Rwasa, ariko iyo mbonera kure ikaba ifise ubwoba n'amakenga ngo kuko imbonera kure ziri mu mugambwe CNDD-FDD zamubwiye ko ngo zizomukorera akantu. Murumviriza uyu munyagihugu ubwoba bwiwe ndetse n'ukuntu ngo kuva mu mugambwe CNDD-FDD atari ikintu coroshe. Mu yandi makuru avurwa ijya nino turaza kugaruka mu makuru avurwa mu bindi bisata bitandukanye. Impunzi z'abarundi barenga 50 barafatiwe ku rubibe rw'igihugu ca Tanzania gihana n'urubibe rw'igihugu ca Tanzania gihana n'u Burundi. Turaza kuraba rero abo bantu bashika kuri 50 bafatiwe ku rubibe bari bavuye he. Ivyo vyose turaza kubigarukako bw'idonido twabibateguriye. Kumwe n'ayandi yose avurwa mu birabana na politike nakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kuyakurikira. Ico tegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone kugira dushize ko inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo. Nido yano makuru ngira tuyatangurire kuri hino nkuru yavuzwe cane, aho hari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi yavuye muri uyo mugambwe akinjira mu mugambwe CNL urongowe n'umushinga amateka Agathon Rwasa. Ariko amakenga y'uyo munyagihugu ngo nuko imbonera kure zamubwiye ko ngo zizomukorera akantu. Ngo kuva muri CNDD-FDD ngo si ikintu coroshe nkuko uyu yahora ari imbonera kure ikomeye cane abivuga. Abantu rero bamwe bavuga yuko ngo uyo munyagihugu yokingirwa ngo kuko imbonera kure zamubwiye ko zizomukorera akantu. Ngira mubanze mumukurikire mu majambo yiwe avyivugira uko yabishikirije yinjira mu mugambwe CNL. Nukuvuga jewe nahora y'umuganga wa CNDD-FDD hanyuma kandi nkaba nahora ndi imbonera kwikomeye cyane mugo kuba imbonera kure naragerageje kugira ngo kuraba kuri noja umuganga wa CNL biranka baramburabuza gomba kuza bikanka baca bambwira ati niwahirahiruka cyayo tuzogira akantu tugukorera. Ariko Imana irakinga ihora kumye ndaba kureno cyayo biranka, ariko Imana yagicubahiro nukuri. Ariko numvise ati no musi ari sabukuru hano kigamba iwacu ntabwo mengo ni biza naje kwifatanya hamwe n'abandi. None rero kuba mwanya n'igiteka n'ibyikundiro hanyuma Imana ibahezagire kandi Imana izidufashe kugira ngo uno muganga utsinde. Kandi muri 2025 nkuko naje ndizi ngupfu mvuye mu muganga wa CNDD-FDD ndizeye cyane ko tuzotsinda muri muganga wa CNL Nyankamukayo. Imana ibahezagire. Uyu ni umunyagihugu avuga ko imbonera kure zamubwiye ko zizomukorera akantu.
Mu yandi avurwa reka nkubwira irya nkuru ayirabana n'impunzi aho abarundi barenga 50 bafatiwe ku rubibe igihugu ca Tanzania gihana n'igihugu ca Kenya. Murantungana nabwiye ko ari igihugu c'u Burundi ahubwo n'igihugu ca Kenya. Abo nabo ahanini ni impunzi z'abarundi zivuye mu makambi yo muri Tanzania. Icifuzo cabo kikaba ari ugushika mw'ikambi ya Kakuma iri mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya nk'uko amakuru dufise avyemeza. Benshi muri bo rero bakaba hari abakenyezi, ugwaruka hamwe n'abana bakiri bato bariyemerera ko bavuye mu makambi yo muri Tanzania na cane cane ikambi ya Nyarugusu kuva mu ndwi zibiri ziheze. Igipolisi ca Kenya kikaba cabafashe bageze muri district ya Migori, kikaba caciye kibashikiriza abategetsi ba Tanzania mu ntara yegereye Mara. Uko niko twabimenyeshejwe n'impunzi yashoboye kujabuka urubibe, ikaba ubu iri mw'ikambi ya Kakuma mu gihugu ca Kenya. Bipfuza nabo nyene gushika ikakuma, uko niko avyemera. Abambere bashitse ku rubibe kw'igenekerezo rya 13 z'uku kwezi kwa Gitugutu turimwo, ubundi murwi nawo washitse inyuma y'indwi imwe gusa. Muri kino gihe ntibagira aho bakika umusaya kandi barara hasi kuko batagira uwubafasha n'umwe gushika ubu kiretse ibisuguti hamwe n'udufungurwa duke baronkejwe na Croix Rouge bakiri ku rubibe. Ivyongera bigashikirizwa n'amasoko y'inkuru yacu. N'inshuro yiyongeye ku zindi nyinshi aho abarundi bavuye muri Tanzania bafatirwa ku rugo rubibi ruri hagati ya Tanzania hamwe na Kenya. Bemeza ko bahunga ugufatwa nabi vyibonekeje mu makambi hamwe n'itahukanwa ry'impunzi ku nguvu. Mw'ikambi ya Nyarugusu abayirongoye batunganije inama mu ndwi iheze, intumbero ko ari guca intege abo bagenda. Umukuru w'ikambi akaba yasiguye ko uwo wese azofatwa azoca ashigwa ku rutonde rw'abatahukanwa, ariko nabo izo mpunzi nyene ngo ntibarota baheba nk'uko babivuga. N'urugendo bose bipfuza gufata kuko niyo mahigwe yonyene yo gukomeza kubaho. Bavyara banje bose baramaze gushika mw'ikambi ya Kakuma kandi na jewe ntegekanya kuzogendayo niyo vyanshobokera, naho nyene bisaba amafaranga menshi. Vyashikirijwe n'impunzi y'Umurundi. Abarundi barenga 3500 baramaze gukora urwo rugendo rugoye cane, bose bakaba bari mw'ikambi ya Kakuma ari mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya. Iharugwamwo abarundi barenga 20,000. Mu ntango y'iyi ndwi umuyobozi mukuru ajejwe impunzi muri Tanzania yaravuze neza ko impunzi z'abarundi zipfuza igihugu c'ubuhungiro kigira gatatu zitazoronswa uruhusha n'igihugu ca Tanzania. Uwitwa rero Mwakibasi Sudi akabashikiriza ko igaruka ry'amahoro n'umutekano mu Burundi nk'uko vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye mu rugendo yaherutsemwo muri ico gihugu ca Tanzania, nk'imvo rero ngo nyamukuru yo gutegeka impunzi zose ziri muri ico gihugu kwiyandikisha gutahukanwa ku bushake. Tanzania ikaba icumbitsemwo kandi impunzi zirenga 140,000. Ikaba yarongeye iratangaza ko itazokongera guha ubwenegihugu impunzi z'Abarundi. Perereza kari muri zone Ngagara bararondera Habyarimana Gaspard, ariko ngo babwiwe ko atawuhafungiwe. Muri kino gihe uwo muryango uvuga ko uri mu mwiheburo ukomeye, ugakeka ko uwabo yoba yaragandaguwe, ugasaba umuntu wese abishoboye gufasha kugira ngo uwabo aboneke. Habyarimana Gaspard yabuzwe irengero kuva kwa gatanu w'indwi iheze, ahagaritswe n'uburongoye iperereza mu ntara ya Kayanza. Abaye indongozi ya gatatu y'umugambwe CNL aho mu ntara ya Kayanza abuzwe irengero mu kiringo c'amezi 3 inyuma yo guhagarikwa. Abandi babiri ni Ntunzwe n'Imana Eric, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNL muri komine Gatara, hamwe na Atanaze yararongoye uwo mugambwe wa Gatongwasa
muri zone Nyabihogo. Josiane Muzaneza urakenuye. Abantu bamaze iminsi batogwa ibiziga hanyuma abajejwe intwaro bagaca bavuga ko biyahuye canke ko banyoye ibiyayuramutwe byinshi bikabahitana mu buryo bushasha ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burakoresha mu kugandagura abatavuga rumwe nabwo. Ivyo bishikirizwa na Yeremia Minani, umukuru w'umugambwe RDB. Uyu munyepolitike avuga ko leta y'u Burundi itarajwe ishinga n'ubuzima bw'abanyagihugu, agahamagarira nyabuna abo banyagihugu kwama biyubara ntibakangwe n'imvugo ya leta ivuga ko byose vyera de. Tumwumvirize. Ivyo abantu bagandagurwa mu Burundi mu buryo butandukanye twari tubimenyereye, n'ibintu tumaze n'igihe kinini kuva umugambwe CNDD-FDD ufashe ubutegetsi, na cyane cyane mu 2015 byararengeje urugero, aho inzego z'iperereza imbo zifatikanije n'imbonerakure hamwe n'abari bajejwe gucungira amahoro n'umutekano biyarira mu bantu bakagandagura bamwe bakabugwa irengero. Ibi ni ibintu tubayemwo byamaze kuba nk'ibintu bisanzwe mu Burundi, ariko ibi vy'uko abantu bafatwa bakagandagurwa bagaca babesha ko baba biyahuye canke baba bafashe ibiyayura umutwe n'ibishasha, bigaragara neza yuko burya butegetsi ruhonyanganda burashaka kuma bugandagura abantu mugabo kubera ko bo badashaka ko amakunga amenya ko igihugu kiriko kirasha, bagaca bavuga batereka abo tugandagura ntitugaragaze ko ariko twabagandaguye, bigaragare ko biyahuye. Ibi ni umugambi nyene wo kugandagura abantu cyane cyane abatavuga rumwe na leta, abari mu bwoko bw'abatutsi. Twarabonye aho bagandaguwe ku bwinshi kandi ukabona yuko harimo n'urwango rw'amoko rurimwo. Muri rusange rero leta iravuga iti uno munsi ko turiko turarata amahoro, turiko turaririmba ko igihugu kimeze neza, n'imvugo y'iki mukuru w'igihugu Varisito ivuga yuko ibintu bigenda neza, badashaka umunyagihugu asubira guhohoterwa, batereka tugume tubikora mugabo tubinyegeze, nibahagarikiye ingendo yo kugandagura abantu. Ahandi ho bizobakurikirana, kandi burya aba batuma kugandagura abandi bazobura bo bagandagura hama biyarire abanyene babatuma canke biyarire mu miryango yabo. Yeremia Minani, umukuru w'umugambwe RDB. Amakuru ya radio RPA mushobora kuyakurikira muciye ku muhorangurukana bumenyi www.rpa.bi. Mukanya turabandanya n'igisata c'amagara y'abantu. RPA nari nabibabwiye nshiye ku masonga ibikorwa byo gutanga urucanco rufasha kurwanya umugera wa corona mu ntara zo hagati mu gihugu ntibiratangura. Abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye bavuga ko uretse ko ataco barabyigwa kijanye n'iyo ntambwe yo kurwanya karanda ka corona, n'abashoboye kubimenya ntibiborohera kuronka ubwo rucanco. Idona Ines Gakiza. Mu ntara zo hagati mu gihugu nta na hamwe haratanga urucanco rwa COVID-19 inyuma y'indwi zababaza ibiri ubwo rucanco rutanguye gutangwa mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baba muri izo ntara bavuga ko ibijanye no kwikingiza umugera wa COVID-19 bavyumva bivugwa mu binyamakuru gusa. Mu bibanza bipimirwamwo akaranda ka COVID-19 nta numwe aracandaga uwo mugera. Uyu munyagihugu aba mu ntara ya Gitega avuga ko batumva impamvu leta idakwiza urwo rucanco mu gihugu cose. Kujanye n'iyo vaccine ya Covid, twe twibaza yuko mbere nkango byo hari ibintu bivugwa mu binyamakuru gusa, kumbure ahantu intara ya Gitega byo bitarashika. Ugerageze kuraba ahantu basanzwe bagira abijya ibipimo vya Covid ni hopitale regionale y'Igitega na hopitale Sainte Thérèse y'Isonga Betania na hopitale mu Kibimba. Mugabo ibintu bijanye vaccination twese tuvyumva mu binyamakuru, ntahoze impamvu birashobora gusambaza kugira ngo abantu bashobore kwivaccina. Abanyagihugu baba muri izo ntara zo hagati mu gihugu bazi ko mu Burundi batanguye gutanga izo ncanco ngo ntiboroherwa kuzironka iyo bazipfuje. Amasoko atandukanye yaganiriye na RPA avuga ko bibasaba kumanuka mu gisagara ca Bujumbura, ibibatwara umwanya bikanabasaba amafaranga yo gushikayo. Abo banyagihugu rero basaba leta gushitsa ico yasezeraniye abarundi ikwize mu gihugu urwo rucanco rufasha kurwanya umugera wa corona, abagwifuje baruronke batavunitse. Abo banyagihugu banahumuriza leta kandi ko atawuzogira ica yibaza hagize ingaruka zishikira abiteje urwo rucanco. Batavuze yuko azogira kwivaccinisha ubishaka ukatwe kiyo isi baravuga ko bakabishira mu ngiro ntose akaja kwisha vaccination gatwe kiyo mugabo cyaboneka barabivuze mugabo ntavyo turaboneza cyane. Umushikiranganji intara y'agati mu gihugu yavuze yuko yozokigirisha vaccination kuri iki dezo akaca zoza leta
twe ntaco twari dukeneye kubaza twari dukeneye kwikingira gusa kugira ngo tujye kubona nk'abana b'inyoni mugabo rero ntituriko turabona izo ncanco aho ziri n'ingene bashobora kuzitera. Uretse aho mu ntara ya Gitega no mu tundi turere nko mw'Ijenda n'ahandi abanyagihugu baho bavuga ko ivy'urwo rucanco rwa COVID-19 nabo nyene bavyumva bivugwa gusa. RPA ntitwashoboye kuronka muganga Tade Ndikumana umushikiranganji w'amagara y'abantu. Ines Gakiza hagati aho rero abakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bakorera mu gisata cyo gupima umugera wa COVID-19 baridogera ubwo bushikiranganji ko bubaheraniye amahera y'agashiruka bute babwirizwa guhabwa buri kwezi. Aho bakozi bavuga ko kuva umwaka wa 2021 utanguye batarakubita ijisho ayo mafaranga. Nkuru twateguriwe na Eroge Divin Remeshe. Abakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bagera ku 400 bakorera mu gisata cyo gupima ikiza COVID-19 nibo bishyuza ubushiruka bute bwabo bavuga ko baheruka mu kwezi kwa Kigarama 2020. Ubwo bushiruka bute bukaba bungana n'ibihumbi 200 kuri umwe bakayahabwa buri kwezi. Uno mukozi avuga ko mu mezi 10 aheze bagiye barabaza ibyayo mahera ariko ngo ntibahabwe umuco gushika uno munsi baheraniwe miliyoni 2 umwe. Twebwe nuko duheruka kubona faranga ryo mu kwezi kw'icumi n'ukwezi kw'icumi na rimwe n'ukwa 12 k'umwaka uheze. Nyuma yaho batubwira yuko agiraze wabariza mushikiranganji bw'amagara y'abantu bakakubwira ngo babirungitse ngo bigeze muri finance, wabariza muri finance ivyo bintu nta n'ibihari ukabura ububaza ukabura uwo witura. Abo bakozi ngo bababazwa nuko bakora n'akazi kataboroheye n'impembo yabo ntibayironswe. Basaba umukuru w'igihugu kugira icyo akoze. Ubuzima turimo burateye ubwoba uravye igihe uriko urakora witanga ko dukora n'amasaha menshi abagenzi bacu badashobora gukora hama turaba expose cyane abirirwa bandura rero n'ubu nukuri turasaba by'ukuri umukuru w'igihugu kudutunganyiriza vema akaraba yuko tworonka ako gashiruka bute twemerewe twakoreye kandi kazwi kanditswe. Mu ruganda rwa FPA twahamagaye muganga Tade Ndikumana umushikiranganji w'amagara y'abantu kugira twumve icyo avuga ko iyo myidogo y'abo bakozi ariko ntiyatwitavye. Mwomenya ko ubushiruka bute bw'abakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bari mu gikorwa cyo gupima umugera wa COVID-19 bwaharurwa mu mfashanyo ibanki y'isi yose yahaye Uburundi ngana n'imiliyaridi 5 z'amadolari ya Amerika. Imfashanyo Burundi bwahawe kugira buhangane n'ico kiza gihanze isi. Eroge Diveremesha wewe urakoze nongera ndakumenyesha kandi ko n'abasirikare bahora mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia bagombowe mu kwezi kwa Rusama uno mwaka nabo nyene bariko barishyuza agahembo ku kwezi kwabo kwa nyuma bakoreye muri ico gikorwa. Bavuga ko igitangaje mbere kitanabababaza ari uko mu mezi 5 aheze bavuye muri ubwo butumwa batarigera bamenyeshwa icatumye ako gahembo ku kwezi baheraniwe kataboneka. Onezime dushimagize mwidonido y'intu. Abo basirikare bidoga ko bayaniwe ukwezi n'imisi naho muri bata ya 55 n'iya 56 baherutse kuva mu gikorwa cyo kugakana amahoro mu gihugu ca Somalia mu ntango z'ukwezi kwa 5 no mwaka. Bishyuza agahembo ku kwezi kwa 4 n'imisi ya mbere y'ukwezi kwa 5 bamaze muri ico gihugu bitegurira kugomborwa. Abo basirikare bavuga ko bagatahura igituma aho hera amezi 5 yose bataronse agahembo kabo ntibabwirwe n'imvo zituma kataboneka. Ikibazo kihari ukwezi kwa 4 kose n'imisi irenga ku kwa 5 agahembo ntibarigana. Rero tubariza tukamenya umuco w'ingene ayo mafaranga hagaye iki gihe ataraboneka. Twari dusanzwe tuzi ko bijya shira hamwe rya Union Africaine niyo riko yakoresha umuntu hama ikiringo ciwe kigahera gatahuka tuba tuzi ko ataha udufaranga twiwe twamaze gushira ku makoni. Rero twebwe yadutangaza tuzi ko amafaranga turi muri Union Africaine tuzi ko amafaranga ari mu gihugu cy'u Burundi. Uko guhembwa nabi nabo amafaranga bakoreye ngo bituma ataca bamarira ngo ata mugambi bashobora kurangura bayaronse isabi. Abo basirikare bambatse 55 n'iya 56 ya Misom bose hamwe barenga 1500 kuko ibata yimwe hari aho bifise abangana n'amajana 850. Umwe ku kwezi akabahembwa amadolari y'Abanyamerika angana $628. Bose hamwe rero bishuza ayarenga miliyoni n'ibihumbi 500 by'amadolari y'Abanyamerika ushizemo y'imisi 10 ya mbere y'ukwezi kwa 5 bamaze muri ico gihugu bitegurira kugomborwa. Ku myidogo y'abo basirikare mu ruganda rwa Europea twagerageje kumenya ico mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi babivuga ko ariko hisashoboye kuronka umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Colonel Froibert Biyereke. Europea
leta y'u Burundi yarayifashe ingingo yo kwaka ishirahamwe Burundi Mining Metallurgy BMM International mu mpfunyapfunyo y'ururimi rw'icongereza uruhusha rwo gucukura ubutare bwa nikele hamwe n'ubundi busa nabwo muri komine Musongati intara ya Rutana. Inyuma y'inama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa kane, umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahogwamiye yamenyesheje ko iyo ngingo yafashwe kubera ko iryo shirahamwe ryacerewe gutangura ibikorwa ryiyemeje kandi rikanka no gutanga amakuru ajanye n'ivy'ubwo butare. Prosper Ntahogwamiye n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Muri rusanzwe mwaka wa 2014 harashizwe umukono ku masezerano yo gucukura ubutare bwa nikele bw'imusongati hagati y'ishirahamwe BMM International na leta y'u Burundi. Urusha rwo gucukura ubwo butare rwatanzwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu muri ruheshi mwaka wa 2014, hanyuma ibikorwa byo gucukura byugururwa ku mugaragaro muri gitugutu umwaka wa 2014. Ishirahamwe BMM ryaribukijwe kenshi kubahiriza amasezerano ryashize ku mukono ngo ritangure ibikorwa nyezina byo gucukura ubwo butare, ariko ryagumye ryica amatwi. Iruhande yo kudatangura ibikorwa, iryo shirahamwe ryaranse gutanga ivyo risabwa kwerekana bijanye n'ubwo butare, kandi bisanzwe bitekanijwe n'igitabo c'amategeko agenga ubutare be n'amasezerano ryashizeko umukono. Izo mvo nizo zitumye integuro y'itegeko ryaka iryo shirahamwe urusha ryaronkejwe ryo gucukura ubutare bwa nikele. Inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje, ariko ikisaba ko yoherekezwa n'Urwandiko werekana ingene iyo dosiye yifashe hihwejwe amategeko. Yasabye kandi ko iryo shirahamwe ryotegekwa gusubiza ivyo ryatwaye ngo ribijanye mu masuzumiro. Prosper Ntahogwamiye yamenyesheje kandi ko leta y'u Burundi itegekanya kwitangira uburyo bwo gucukura ubutare kutazerinze mu bijanye no gutanga igitoro hamwe no kunagura ibijanye no kuronsa amazi meza n'umuyaga nkuba abanyagihugu. Dusubire tumwumvirize. Imigambi yose irikanijwe izokenera uburyo bungana na miliyaridi 3,547 n'imiliyoni 66 z'amafaranga y'amarundi. Inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje ikisaba gukora ibishoboka byose leta ikitunganiza yo nyene ubushakashatsi mu butare, ikamenya ubwo ifise ubwo ari bwo uko bungana n'ico buciye kugira ngo icukurwa ryabwo ryorohe, gushiraho uburyo burashe bwo kwinjiza igitoro mu gihugu no kugishingura, gutegekanya igitoro c'intega bizoza gishobora gusahiriza iyo cakenye. Mu ndinganizo y'ibizorangurwa ibindi vyoshirwamwo ni ibi bikurikira: gukwiragiza amazi meza ku mitumba yose gushika mu 2025, kugwiza ingomero z'umuyaga nkuba, guteza imbere ibikoresho by'amasoko ntanganguvu avuye mu micafu biogaze mu gihugu hagati, guteza imbere ikoreshwa ry'umwuka gaze mu bisagara, gushiraho politiki itomoye mu ntumbero yo gushora butare bwitirirwa Burundi, kwiga uburyo leta yorangura igitoro abakidandaza bakaza kwirangurako. Prosper Ntahogwamiye n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi.